Imana ishimwe cyane. Iminsi 40 turayirangije, ni ku munsi w'ejo. Haleluya. Ejo tuzoba turangije iminsi 40. Icubahiro k'ibicimana kuba yaradushoboje. Nta muntu ashobora iminsi 40 adashobojwe n'Imana. Nirema muri twebwe kubishaka, kandi nirema muri twebwe kubishobora. Yaturemyemwo le désir, le vouloir, yongeye turemamwo le faire. Rero tubishobozwa n'umuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko uri kuravyumva nk'uko ndavyumva, birashoboka kubera ari rya mbere urakumbuye petit déjeuner canke ryo ari rya kabiri, ariko uko uzokomeza kuba imbere y'Imana iyi sentiment ndiko ndavuga uzoyumva. Rero ndumva ikintu kimeze nk'igihinda. Kera ntarakira neza, nafise ukuntu imvura igiye kugwa nayumva nubwo izuba ryo bariko riraka, nkumva ko imvura ihavigwa, kuko navyumva mu mubiri ngwaye. Zari intege nke z'umubiri kandi zari mpemu mbi, kuko ingwara yose ni mpemu mbi. Imana ishimwe ko yambohoye. Kandi nubwo navuga nti naca nikorera igipira n'igikoti, kuko ati muri uruzuba ntego, kandi imvura yaragwa ari nyinshi, naho itaguye umunsi yagwa bukeye. Nanje ndiko ndumva ikintu c'imvura kitariko kirambabaza, ariko kintera ama emotion. Ndiko ndumva hariho gushimangirwa ko abantu babayeho mu buzima umenga nta mizi ihari, babayeho mu buzima umenga nta bifata, igihe cyose bimera nk'ibihagurutse bisubira hasi. Ndiko ndavyumva nk'uko nakomeje kuvyumva, hari Imana y'ubuntu, hari Imana igira neza, kandi isi nubwo mwisi vyokwanka gute, nubwo mwisi vyohinduka, Imana niyo muremyi wayo kandi iganza. Igiye kubashimangira, igiye kubashimangira. Ndiko ndumva kandi ari igihe ciza cyo kwibukwa gutangaje, kandi benshi bazotangara kuko bazibukwa mu buryo batari bavyiteze, ariko Imana ishimye kubikora kugira ngo bizitirirwe Imana. Kuko ivyo witeze vyo kwitirirwa ubutore bwawe na mérite zawe, ariko ivyo Imana igiye gukora bizitirirwa Imana. Hama icubahiro k'ibicimana yonyene. Ikindi numvise nuko hariho ivyihuta bigiye kwihuta, vyasa nk'ibifunze ariko bigiye gufunguka. Rero ntihagire umuntu asubira kugendera kuri deadline yabwiwe n'abantu. Hari Imana inyarutse ibintu. Ni confirmation y'ico Pasteur Voleva yahawe. Hariho esprit d'accélération igiye kubishitsa. Ikindi naco nabonye, nimutangare ko igisagara cacu kimeze nuko gisa. Nabonye hariho rotushi ikomeye cyane mu muji, kandi hari ibintu biriko birubakwa. Bisigura ko Imana igiye kubaka igisagara cacu. Ivyari misaka bigaragare nk'ibintu by'icubahiro. Nabibonye mu buryo natangaye. Byumvikana yuko iyo dusenze hariho no kwibukwa kubw'igihugu cacu. Hariho ico gihe, kandi nabona harabo bariko barakarira amasuku. Cette fois si amasuku muhora mukora mu vyondo, n'amasuku azobafasha kandi azoba ari meza. Dufise Imana nzima. Bantu b'Imana, igituma nkunda gusenga suko ndumuhinga wo gusenga canke ndumunyenkomezi, ariko nuko iyi Imana dusenga ari Imana y'ukuri. Nuko Imana twegera ari Imana nzima.
buriya twagiriwe ubuntu kuyimenya. Hariho abantu bagira umwete mwinshi wo gusenga, mwinshi cyane, bagasenga imana zitumva, bagasenga imana zitabona. Binyibukije nkiri muto, mfise imyaka 13, tugenda hari Imbuye, tuduga imisozi, turi kumwe n'ikintu, dukurikira ikintu c'igishushanyo ntari buvuga izina, tugiteramiye. Hariho umwete wo kugenda n'amaguru nk'umwana w'Ubujumbura. Hariho abatamakazi bashaje baduga imisozi. Witegereje abantu bafise imana zitari zo umwete bagira. Twebwe twagiriye ubuntu kuba dushobora gutanga ikiguzi dusenga imana nzima. Imana nzima, imana yumva, imana ibona, imana ikora, imana yishura, imana iba hagati y'abantu bayo, imana iba mu nzu zacu, imana igendana natwe, imana iba mu ishengero. Imana nzima. Ntibizoguca intege. Uwegera imana wese akwiye kwizera ko iriho kandi himpera bayirondera. Rero nimba usenga imana itari yo yagira umwete, hari akantu twebwe twizera ko ari ukuri. Imana ishimwe cyane. Dusome muri Esteri, igitabo cya Esteri, ukaronka umwanya ugisome kuko nacakiriye kubwira ishengero. Amen. Hama ikindi naco, iyi teme y'indwi, gushimangirwa no kwibukwa mu miryango yacu, ni rema, ni ikintu imana vy'ukuri yakoze. Igihe nabikora ku munsi wa mbere, mpejeje mama Yedidiah wo muri titre foncier yacavuga ati burya titre yanyu ya eglise igiye kuboneka. Ku munsi wa kabiri twari dufise titre ya eglise, titre propriété ya eglise. Rero imana ishimangira eglise ikayiha titre de propriété mu ndwi nyene yo kwibukwa no gushimangirwa. Bifate ko aragacu ku buzima bwawe, bifate ko aragacu mu kazi kawe, bifate ko aragacu mu muryango wawe. Kukigira neza ishengero muri rusange, wibuke neza ko wewe nawe uri ishengero. Kuko ishengero itangura kuri jewe nawe, turi ishengero za Mwemiyera. Rero ishoboragira neza Bond Life Church muri rusange, nawe we rushengero rwa Mwemiyera, yakwibuka ikagushimangira kuko uri w'agaciro, yaragucunguye. Imana ibahezagira. Turasoma imirongo mikeyi. Esteri 3, umurongo w'indwi. Imirongo yose bayishireho, hama muyandike kuko tuza gusoma mike turangize dusenga. Ijya mirongo yose muyandike ko nituyisoma. Turasoma Esteri 3, umurongo w'indwi. Guhera ku murongo w'indwi yindi yose muyandike canke muyifotore. Dusome tunyarukije Esteri 3 indwi kugeza ku 8, dusimbe ku 11. Maze mu mwaka ugira 12 umwami Ahasewurusi ari ku ngoma, ku mwaka ugira 12, ubundi le chiffre 12 isigura kugouverna, isigura gutwara, isigura guhabwa autorité, guhabwa ububasha n'ubushobozi. Rero ku mwaka wa 12, burya Bibiliya itanze ikintu kakivuga neza, haba ari cishaka ivuge. Imana ishimwe cyane. Ku mwaka ugira 12 umuempereur Ahasewurusi ari ku ngoma, kandi yari umwami w'abami kuko yaganza ibihugu byinshi cyane. Ari ku ngoma,
cyari igihe cyo gushimangirwa kwiwe. Turi kumwe? Kuko le chiffre 12 isigura gouvernement, isigura ubutwari, isigura ubutegetsi. Rero ku mwaka ugira 12 wari umwaka wo gushimangirwa, wa stabilité muri pouvoir, mu butegetsi bwiwe. Mu kwezi kwa mbere kitwa Nisani muri janvier bafindira puri imbere ya mani, ariko ufindo bafinda umunsi wari wo n'ukwezi uko ariko ubufindo bwerekana ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Ico gihe Amani umwasi w'ubwoko bw'Imana yari kakora mangetengete, yari imbere y'ikigirwamana kugira ngo bashobore kumenya ukwezi bazica ubwoko bw'Imana. Amen. Kugira bamenye igihe bazohonya ubwoko bw'Imana. Unyemere ndakubwire yuko ivyagiye bipfa mu buzima bwawe cyangwa ivyagiye vyononekara mu buzima bwawe, hari ahantu vyapfiriye, hari n'ahantu vyazirikiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abakozi b'isi y'umwijima barazi neza yuko inkomezi z'umuntu zifise aho zigarukira, n'ubwenge bw'umuntu bufise aho bugarukira, n'amayeri y'umuntu afise aho agarukira. Barazi neza yuko ibigaragara bibanza guhera mu bitagaragara. Baratahura neza yuko ibikoreka bikaba iyo byabanje gukoreka mu isi y'imwe kugira ngo bishike. Niyo mpamvu iyo projet yo kwica, nubwo ari bo bari ku butegetsi, nubwo ari bo bari bafise ububasha, nubwo yari umwaka wo gushimangirwa, umwaka vy'ukuri wo kuganza, bari bazi neza yuko ivyo bidahagije, bategerezwa kubanza kubikaranga mw'isi y'imwemu kugira bizobeho. Ndibuka igihe kimwe Imana yarampaye vision igaragara, mbona umudamu w'umusirimu nzi neza. Uwo mudamu w'umusirimu nzi neza agenda kuraba uwundi mudamu, ndacamwibuka uwundi mudamu yagiye kuraba, uwo niwe ntamenye, ariko mu nyuma ntavuye ndamubona. Yambaye, ndamubona neza n'impuzu yari yambaye ibitenge vya jaune. Aramubwira, uwo mudamu yari yambaye impuzu ya jaune yagiye kumuraba, yarafise ikintu c'inka mu ntoki, no vyita gute mu Kirundi, umurizo w'inka ufise mu ntoki ariko arajegeza, ariko yari umudamu yambaye ibitenge. Amubwira ngo ndashaka uriya muhererezi wa Pasteur apfe. Ndumva vyonezera agiye mu kiriyo. Ivyo nivyo niboneye n'amaso ku muntu ntibaza kandi ku muntu ntaziga. Ndabibonye yari film. Ako kanya nyene murabona twebwe birivuga ngo tubona ivyijiji. Aka kanya nyene mbona umwana muto Blessing bafasha kabiriti ngo ni isandugu, ngo bagire bamwinjizemwo, ngo niyamara gushobora kwinjiramo ngo bo bace batangarizwa ko yapfuye. Ibi si igitabo nasomye, nta n'umuntu yabimbwiye, ivyo nivyo niboneye. Hama bafata ifoto, mugabo bafashe ifoto ako kanya nyene mbona ibihindutse umwana, mbona ihindutse Blessing. Bafashe ifoto yiwe sinzi bayikuye, ikihinduka Blessing acakwira mu kiganza c'uwo muntu yambaye impuzu za jaune umupfumu. Yari umupfumu ko yari afise ibintu vy'inka mu ntoki, kandi umva niwe canke yari umurozi, yari umurozi. Bamutereka mu kantu kaba kabiriti bavuga ngo reka tumushire ngo niyashobora kwinjira baca batangarizwa yuko apfuye. Ako kanya nyene bamwinjije, camvuga mu izina rya Yesu, aca arataruka, acagwa ahantu hari imanga, asoma amazi menshi, aca arakorora inkorora yanka guhera. Wa mugore acavuga ngo ntitumushoboye kumwica nta kundi. Yaragwaye iyo nkorora, turatinda turibagira niyo vyavuye, turamuvuza, dusubira gupfukama, Imana irayimukiza. Inkorora yabanza amezi 6. Inyuma y'igihe hari abantu bitugora, kuko
misi yose anyandikiye kuri WhatsApp akanyandikira neza naracanganikirwa havuga ni none birabaho cyane ubwo shetani ntaratugendera akatwera ikintu bitari byo uyu muntu mwiza avuga neza niwe yakoze bya bindi cyanda bibwira umuntu nzi neza ko atogumye ibanga kugira bimushikire sinabivuze nkuko naramuvuze mu izina haheze iminsi biracaranyandikira ngo ndazi ko usenga Imana ikomeye uzonsengera abahungu banje ariko sinubahutse kumubwira ngo mbwira neza ico wazize umwana wanje ntavyo nubahutse gushika rino sa mugabo mu nyuma vyaranse gose bantu b'Imana hari ibintu bishika mu buzima bwawe bikakubuza stability yo kubaho bigashaka gutwara ubuzima bwawe ukavyita ibisanzwe ni inkorora isanzwe na maintesta asanzwe ni cancer isanzwe ni fiancé nyene zama zapfuye n'uruhombo rusanzwe hari ahantu biba vyazirikiwe niyo mpamvu igicaniro c'Imana nzima gikomeye mu buzima bwacu igicaniro c'Imana nzima gikenewe mu ngo zacu no miryango yacu no kubacu Amani yari umuprince akomeye cyane yari yarahawe ububasha bwose n'umwami w'abami Asewurusi ariko yarazi neza ko ivyo agiye gukora inkota idahagije ivyete vy'umwami bidahagije hategerezwa kuba igicaniro kibishiramwo force kugira ivyo ashaka gukora bikoreke Imana ihabwa icubahiro ko hari igicaniro c'Imana isumba vyose Imana ihabwa icubahiro ku musaraba wa Yesu Kristo wanesheje ibintu vyose Imana ihabwa icubahiro ku ntsinzi dufise muri Kristo Yesu amen mu mpera z'umwaka bamwe muzoririmba ngo yaratwimanye nanje nzoyivuga ariko si ubutore bwacu si inkomezi zacu ni intsinzi twaronse igorogota Imana ihabwa icubahiro amen ku murongo 8 nuko Amani barira umwami Asewurusi ati hari ubwoko busabagiye bukwiragiye mu mahanga yo mu bihugu vyawe vyose kandi vyagezwe vyabo ntaho bihuriye n'ivy'ayandi mahanga yose bari consacré kandi ntibitondera ivyagezwe vyawe mwami nico gituma mwami bitabereye gupfa kubarekera ngaho ku murongo 10 umwami abarira Amani ati Amani acatanga n'ibimazi n'amafaranga bantu b'Imana igicaniro cose kitari kwibimazi kiba gipfuye igicaniro cose kitagira ibimazi kiba abakozi b'isi y'umwijima ibicaniro vyose babishira kwimazi Amani nubwo bakoze ufindo imbere y'ikigwamana yongeye atanga ibimazi vy'amafeza n'amafaranga kugira ngo ivyo ashaka gukora bikoreke Imana dufashe cyane natwe igicaniro cacu c'Imana nzima iyo kitagira ibikorwa kiba gipfuye kuko igicaniro gisobanura kwizera Imana nzima rero ukwizera kose kujana n'ibikorwa iyo atabikorwa biherekeza ukwizera kuba gupfuye kwizera Imana nivyo ariko ngire nkubwire ko n'abadayimoni barizera Imana bagahinda gashitsi rero harakenewe ukwizera guherekezwa n'ibikorwa kuko ico wizera haba hari ibikorwa haba ari bimazi haleluya haba hariho sacrifice y'ubuzima bwawe y'umwanya wawe y'ubutunzi bwawe ushirako Imana ihabwa icubahiro amen Esteri 4:11 kugeza ku 17 tukiri Esteri nindi haleluya tugire tubone Moridekayi atuma intumwa kuri Esteri yabanje kubona yumvise amakuru yuko uwamureze ari we muvyara we yambaye amaguni ari karaboroga
mu kigo ibwami aca aramutumako. Ariko ngire mbanze ndababwira uwo Esiteri ndamukwibutse. Esiteri yari umuntu adafite stabilite, n'umuntu yahuye no guhungabanwa mu buzima bwiwe. Ikintu ca mbere yahungabanwemo yabaye imfuvyi. Ubupfuvyi burahagije kugira bukubuze gushimangirwa, kuko iyo umuntu ari imfuvyi kenshi usanga aregwa na benshi. Esiteri nawe kubera ubupfuvyi ntigeze aronka stabilite mu buzima bwiwe. Yarezwe, ntabwo yarezwe n'abavyeyi biwe, yarezwe na muvyara wiwe. Urenze uregwa na muvyara wawe kandi w'umugabo, bisigura yuko uretse instabilite, uretse kudashimangirwa mu buzima bwa Esiteri, no mu muryango wiwe hari ikintu cyo kudashimangirwa. Nkuko nawe mu buzima bwawe ushobora kwisanga hariho ubuzima bw'abataki na kimwe ca stabilite, uravye uko wakuze, uravye uko wabayeho, nta kintu na kimwe cyo gushimangirwa. Ariko ndi n'inkuru nziza, hari Imana data se w'imfuvyi, hari Imana umugabo w'apfakazi yiteguye kugushimangira, kuko nturi impanuka muri ino si, kandi yagushize muri ino si kugira ngo uherekeze abandi. Uriho kubw'umugambi wayo, yiteguye kugushimangira. Imana ishimwe cyane. Ikigira kabiri, Esiteri yari yarabonye guhungabanwa gukomeye cyane, kuko ubwoko bw'iwabo bwari bwaratwawe nk'inyagano. Bava mu gihugu cyabo batwagwa nk'inyagano mu bihugu by'abapagani. Urumva ugere kuba ufise warahungabanwe mu buto bwawe, ukaba imfuvyi, ugahungabanwa ukaregwa n'abatokureze, hama n'igihugu cyawe ukongera ugahungabanwa ntushimangirwe, mugatwagwa nk'inyagano, kuko numwe mu bo batwaye. Ariko ashitse aho batwawe, haleluya, Imana ishimwe cyane, amen. Ahageze Imana imugiriye ubuntu, haleluya, amen. Imana imugiriye ubuntu, yinjira ibwami, aba umwamikazi, amen. Amaze kuba umwamikazi, Imana idatora ku butoni. Imfuvyi, umuyuda, umwesclave aba ari watogwa, kandi uko yatowe ntabwo ari umuyuda yamutowe, ni bene igihugu nyene bamushigikiye bakamubera umukoci mwiza, agatogwa ibwami. Imana ishimwe cyane, amen. Kugira nahagire rero, uwamureze yitwa Moridekayi yari asanzwe ari umunyezamu ibwami, amenya amakuru ko abakobwa bose bariko bararondegwa. Nawe nyene yizera Imana yiwe, kuko ngo bagumanye ivyagezwe vy'Imana yabo, bagumanye igicaniro c'Imana yabo, bagumanye les valeurs z'Imana yabo. Icoma ahantu hose uzoja, haba mu gihugu kanaka, haba mu gisagara kanaka, haba mu kazi kanaka, ukagumana icuri, ukagumana Imana yawe, kuko vyose vyohungabanwa. Turi kumwe? Vyose vyohungabana, ariko Imana yawe izogushimangira no mu gihe hatariho gushimangirwa. Hari umuntu aranyumva? Amen. Kuko ni igitangaza gute umugurano kazi ashobora gutogwa nk'umwamikazi w'umwami w'abami, kandi abari bajejwe kubitaho ari abagore bene ico gihugu. Nivyo nigeze avuga identite, mugabo iyo bashaka kuyimenya bare kuyimenya. Beho hose Imana yahumishije amaso ntibayirondere. Gute umwamikazi yo kwinjira muri pare ntibamenye ubwoko bwe niyavuye. Imana iyo yugure nta ugara. Iyo Imana yavuze nta usubiramwo, nta uvuguruza. Iyo Imana yarekuye nta ubibloka. Ngire nkubwire ntuzosubire guta ubwoko uvuge ngo je nta muntu anyibuka, ngo urumva igituma ata muntu anyibuka. Iwacu nta numwe yize, iwacu nta numwe yigeze aronka ubutegetsi, iwacu nta numwe yigeze aronka amabanga akomeye, abafise ababo barabaseha. Ngire nkubwize ukuri, iyo Imana ikwibutse, amen, nta muntu numwe, ngire nkubwire yuko nuwari kukubloka ni wakugura imiryango. Abantu benshi bagiye babona kugirirwa neza n'Imana, amen. Ntabwo ari abantu babashikanye imbere, amen, ahubwo benshi ni Imana yabikoze, amen, bahinduka isoko ry'umugisha. Ukwibukwa kwawe rero, iyi ndwi n'indwi twabare ko ari indwi yo kwibukwa. Kwibukwa kwawe nturindire umuntu akwibuka, nturindire ishirahamwe rikwibuka, nturindire so wayi na nyokwanyu, nturindire ikintu na kimwe. Hari Imana iganza amahanga ishobe kukwibuka.
Esteri gushika muri pale ahashitse gute? Ni Imana iganza amahanga, ni Imana ishiraho abami igakuraho abandi, ni Imana ushiraho abami ni washiraho umwamikazi. Imana ishimwe cyane, amen. Ariko nubwo yashitse muri pale naho nyene ntigeze ashimangirwa, amen. Uti kubera iki? Igihe Moridekayi amutumye kamubwira tumviriza, twamaze kugurishwa, abayuda bose bazokwicwa, nta numwe azosigara, n'amafaranga umwansi w'abayuda yamaze kuyatanga menshi gose kugira abantu batugeseze batumare. Donc kuba deja twarahungabanwe ntidushimangirwe mu gihugu c'abasogokuruza bacu tugatwagwa nk'inyagano, no mu gihugu tubaye impunzi, no mu gihugu twatwawe tugire tuhapfire. Uravyumva? Burya Satani icamuzeye ni kwiba, kwica no gutikiza, niyigira akora igikorwa amwati. Niyo mpamvu na wewe ntuzokwemere gukora igikorwa amwati. Nusenga uzosengana inkomezi, nukorera Imana uzokorera Imana mu nkomezi zose, nutangira Imana uzotangira Imana mu nkomezi zose, kuko Satani yigira akora ikintu amwati. Ibyo yari yarakoreye abayuda n'ivyo yari bihagije kubakoza isoni, kubakoza isoni ubwoko bw'Imana, kubusigara umusaka, bagatwagwa abanyenkomezi n'abakozi b'ibwami bagatwagwa, harimo n'abakobwa, igihugu kigasigara carambuwe carabaye piye. Hama bageze no mu gihugu aho bari impunzi, aho batagira ijambo, bakongera Satani akongera kwabarondera ngo abici. Hari gihe rero umuntu yiteza akagongwe ngo yo nguravye ibintu vyanshikiye, ngo namye nkubagugwa, namye mbaho ntabaho, namye. Nubu rero raba birasubiriye. Ntuzosubire kwiriza, ntuzosubire kwiteza akagongwe atarakurandura ngo akurandurane n'abawe. Ntahagarika, haguruka nk'umunyenkomezi, kandi uhaguruka n'izo nkomezi zawe uramunesha, kuko wizeye yaranesheje. Haleluya. Ndakunda ijambo bakunda kuvuga ngo filme ya mituruna, kwa kundi nyene ya mituruna abategezwa gutsinda batsinda. Turakubagugwa ariko filme ihera, amen. Abategerezwa gutsinda batsinzwe. Turakubagugwa ariko filme ihera hehe? Abategerezwa gutsinda niwo mugabane wacu bantu b'Imana, kuko wadutsindiye yaratuneshereje. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko yageragejwe muri vyose ashobora gutabara abageragezwa nkawe. Yarageragejwe nawe azogutabara. Kandi ngira nkubwire yuko intsinzi Yesu yaronse Golgotha igihe avuga ngo birarangiye, ntiyari umuntu umwe, yari yabacunguwe jewe nawe. Burya rero ivyo ducamo vyose tubicamo twatsinze, ariko haguruke muri yo ntsinzi ugwane, amen. Ni wicare ugwane, amen. Uhaguruke muri yo ntsinzi ugwane, nturekura amaboko gutya. Oya, reka burya kugwana ikimenyetso cy'uko wizeye gutsinda. Imana ishimwe cyane, kuko Imana yaduhamagariye kugwana. Mu mugwanya azobahunga, biravuga ngo mwegere Imana nayo izobegera, hama mu mugwanya nawe azobahunga. Ariko abakristo bega ngo tout est accompli, byose byararangiye, nta kamaro kuko tugwana mu masengesho. Hari imwe mu mbizi zitakugwa n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Duhamagariwe urugamba, yarabirangije turonka intsinzi, ariko dukwiye guhagarara muri yo ntsinzi tukagwana tunesha. Imana ishimwe cyane, amen. Rero Esther amaze gushika ibwami, ega naho nyene nta stability. Uti kubera iki? Hamaze kuba ico kintu cyo gutikiza, Moridekayi aramubwira ati umviriza. Baraza Moridekayi ibwami arondera Esther, aza ari mu kiriyo. Hama Esther aramugira ibintu byose vyateguwe. Esther acasubiza amajambo ati murazi yuko umuntu wese ari umugabo cyangwa umugore yosanga umwami mukarusha adahamagawe. Urashaka kubaza umwami kazi ashobora kumara iminsi 30
turi kumwe numva bavye ngo warushe nta abantu bose munzi ko mwarushe mutaruhuka. Iyi minsi 40 niyo gushimangirwa. Iyi minsi 40 niyo kwibukwa no gushimangirwa. Wowe urabaye umwamikazi uricaye nk'igipoto. Igipoto nga wicaye muri pare uhamwe n'inshoreke zawe. Ntuzi ibiko biraba, ntuzi nuko abi wawe bagire bapfe, kana wowe uzotinda ushikirwe. Ariko uricaye nk'igipoto. Umugabo amaze iminsi 30 yicereye ngo ahantu, kandi ngo hari cyagezwe rero kivuga ngo n'umwamikazi ahamusanze nawe nyene nta exception aricwa. None umva ubwo bwamikazi yari yabushimangiwe. Ni nko kuronka akazi ugahabwa post aho ugasanga ntacyo kurakora muri ako kazi. Warahageze ariko ntiwashimangiwe. Wararongowe cyangwa bararongoye ariko ntigeze ushimangirwa muri urwo rugo. Ndazi umugore yarongowe vendredi samedi ari mariage ati dukeneye imfunguruzo mukuru wanje agende kuhatunganya ngo ya tuzoziba hageze. Sinzu umugabo yubatse n'inzu mupanze mwese mgiye gusangira kuriya. Hama urufunguzo rufise nde? Rufise inabukwe na muramu kaziwe. Ku munsi wa gatanu baruguruye arinjishe. Umukobwa atarubaka muri urwo rugacaga ngo ifoto singene kwibona muri ino nzu. Wa mukobwa ati wa mugore agiregira mariage ati atariko nayikunze. Umugabo akaca yinjira ati ifoto ariko irateso nikureho. Kubera biwabavutse. Yinjire muri frigo agasanga imiti iruzuye. Iyi miti ni ikiniyo gukiza igisigo. Ntukuramo. Nawe uyikura, ntukuramo. Urufunguruzo umaje kwatunganya urufunguzo rutwara. N'umuhungu wa canke nibo barukora. Bakaca binjira mu cumba. Inyuma y'imyaka. Iyi nzu ni iki cumba ko amashuka yashaje ntibayaza nta na kimwe. Dukeneye umuhungu wacu nazi afati konje ku bwacu mu gatondo gatondayo saa sita gatondayo no mwijoro gatondayo. Ukabura umugore ntushimangirwe mu rugo rwawe. Cyangwa ukabura umugabo kuko bama uko ntibategeka gusa abagore bategeka n'abagabo. Ukabura umugabo ugasanga ntushimangirwe mu rugo rwawe. Rutegekwa nabi wawe umugore. Bantu b'Imana burya kugera ahantu ni kimwe ariko kuhashimangirwa n'Imana ihagushimangira. Hari umuntu anyumva iyo ntenda babwiye uwo mudamu nuko hari igicaniro cyategerezwa kuvyempoza vyose. Imfura ya mbere yavutse mu ruzogi. Uwo mugore nawe yarakajuje ngo nguru ngo sangu ngo niko nzobaranza ndafasha kugira ndamukingire. Bisigura ngo ni imfura yawe si wozoye control izo controlego kandi izo controlego na nyako bukwe izo controlego mu kindi gicaniro kira ahantu ku mukecuru kanaka. Ha mugasanga baravyaye ariko ntukigira n'umwana. Imfura yawe urayifise ariko ntayifise. Hari umuneka nanyumva. Kuvyara ni kimwe ariko gushimangirwa mu ruvyano ikindi. Niyo mpamvu mwabagore mwabagabo mufise abakozi bo mu nzu kuko mwebwe abadamu y'ubujumbura nta mufise ibibazo by'abama ukwe n'abasoba ukwe n'abaramukaza ntavyo mufise. Muga mufise abakozi muga ngo bari serieze. Murashobora gutangara ibicaniro by'abakozi banyu arivyo biganza abana banyu kuko mwebwe murangaje. Turi kumwe kuko mwe murangaye. Ugasanga igicaniro c'umukozi wawe nico gitere komanda abana bawe. Uruzuranya abana muga nta n'umufise. Umwana harana ari karaba komande quelque part. Imana idufashe cyane. Haleluya. Amen. Yicaye ibwamikazi gutyo ararambije. Mugabo baramaze kubizirika barapfuye.
kandi n'umugabo ntawe afise kuko nafise n'uburenganzira bwo kumwegera. Umwegera nitra aricwa. Tubandanye aracavuga yuko bidashoboka bidakunda nibibaho nkuko umugabo atari gwiwe. Nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esteri ku murongo wa 13. Maze Moridekayi nawe arabatuma yishura Esteri ati ntugire ngo niwe wenyene uzokira mu Bayuda bose. Mu yandi majambo nimba udashimangiye muri ako kazi n'umundi nta nakufise. Amen. Nibyo hazoba kwirukana abakozi. Mugana we ntuzohasigara. Hari umuntu aranyumva? Turi kumwe? Kuko wumva kuri umurongozi uzi ko uzosigara muri ikidasi, mbwa ikidasi zohera. Nimba uraramye gutya ngire nkubwire neza ikize gitoruko nawe nikizogusiga. Ikirondera bariye nawe nikizogusiga. Rero haguruka gira ico ukoze. Imana ishimwe cyane. Amen. Ati ntugire ngo ni wowe wenyine uzokira mu Bayuda bose. Mu yandi majambo kugira habe kwibukwa habe no gushimangirwa birasaba kuhaguruka ukagira ico ukoze ugatanga sacrifice. Ku murongo wa 14 tunyarukije. Kuko ni wapfa kwimya mu gihe nk'iki nta kizobuza ko Abayuda gutabagwa bakarokoka. Hari Imana yami wibuka. Haleluya. Muga wewe uzo wahushije akaryo kawe. Ku murongo wa 15 maze Esteri arabatuma yishura Moridekayi. Haleluya. Ati genda ukoranirize hamwe Abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe kubwanje mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico mujya mutagira n'ico munwa. Haleluya. Ko byaziritswe mu buryo bw'impemu. Reka natwe imbere yuko negera umwami mbanze ndabipfundure mu buryo unyemere ndakubwire ko iminsi 40 twari ko turabifundura. Iyi minsi 40 twari ko turabizitura. Hari aho byari byaraziritswe mu gihugu cyacu ariko iminsi 40 birazitura. Hari aho byari byaraziritswe muri iri shengero ariko iminsi 40 yarabizituye. Hariho ibyaziritswe mu miryango yacu mu ngo zacu ariko iminsi 40 birazituwe. Amen. Genda ubabwire bisonzeshe. Haleluya. Nincerekezanye ndazibwira. Mu yandi majambo singenda kuraba umwami. Oya, nanje mbanza kumukaranga. Icoma kazi ugenda gukora ukabanza ugakaranga. Imbere ko wubaka akaba gukaranga. Haleluya. Ibintu byose tukabanza tukabikaranga mu isi imwe kuko ibigaragara bihera mu bitagaragara. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nimba naho ba mu guca mu cagezwe ndamukiwe no gupfa mfe. Nimara kwisonzesha n'abanje bose. Kandi abagenda ubwira Abayuda bose. Mu yandi majambo mu nkomezi zacu nidushoboye kuko abatugwanye badusumba inkomezi. Abatugwanye badusumba autorite. Mugereka twisonzeshe dusenge duhamagare uhoraho nyene ingabo niyo Mana y'Abisirayeli. Aratugwanirira. Unkundire ndakubwire ko uhoraho nyene ingabo niyo Mana ikugwanirira. Haleluya. Uhoraho nyene ingabo niyo Mana itugwanira mu ngo zacu no miryango yacu. Uhoraho nyene ingabo niyo Mana itugwanira ishengero. Kandi ngire mbabwire nidukenera inkomezi zacu tumwambaje aratugwanira akaduha intsinzi. Uzi cyakoretse cya mbere Moridekayi niturinda turahasoma kubw'umwami. Moridekayi yari yaragiriye neza umwami. Kuko igihe kimwe umwami Asewurusi habonetse abantu bashaka kumwica. Moridekayi kubera yari umunyezamu ibwami aravyumva neza iyo komplo. Arumva abantu bamugambaniye bagire bamwice. Moridekayi acamagara Asewurusi acamagara Esteri kuko Esteri umwamikazi arambwira tugira ufakare mwana wanje. Ugira ufakare umugabo bagira bamwica umwami agire yicwe. Kuko bivuye kumuja babanza kubisuzuma neza. Service de renseignement irabikurikirana isanga vy'ukuri Asewurusi yaragire yicwe. Ariko nta ngororano nimwe nta mpera nimwe bamuhaye ahubwo umwe mu baganwa banka Abisirayeli twamana niwe baciye badutse. Urashaka kwibaza hari vyinshi wakorera urugo rwawe
hari byinshi wakoreye umuryango wawe, hari byinshi wakoreye ahantu kanaka, mugabo ugasanga wowe nyene witanga, wowe ubikora si wowe wibukwa, kuko Imana yonyene niyo yibuka umuntu, kuko abantu wabakoreye ibyiza ariko ntibakwibuke. Hari umuntu aranyumva, ariko hari umuntu arantahura, mbega umuntu yokingira amagara umwami gute abantu bagira bamwice, bakagenda bakabisuzuma bagasanga by'ukuri yaragire yicwe, nibamuhe salere, nibamuhe promotion. Yarabivuze barabisuzuma basanga nivyo, bacamusubiza kwiremba umunyezamu, uwataco yakoze yitwa Amani, bacaramutuza hejuru. Ngire mbabwize ukuri, amasengesho atuma wibukwa. Nico nahawe ku munsi w'ejo, amen, kubw'iyi message y'ino munsi. Haleluya, amen. Naye nabibabwiye ejo ngo Imana yambwiye ko uno munsi, haleluya, mvuga kwibukwa. Naye nahawe iryo jambo. Hari byinshi wakoze kandi wabikoranye umutima wawe wose, nta namwe ubona Moridekayi yigeze avyidodombera, wabikoranye inkomezi zawe zose, wabikoranye ubwira mugabo abantu hataco bamaze niho bashizwe hejuru. Iki ni igihe cyawe cyo kwibukwa. Aya masengesho agira atume wibukwa. Haleluya, aya masengesho agira atume bantu b'Imana, ngire mbabwire, amasengesho aratuma ivyo wakoze bigaruka. Wabikoreye abantu ntibashimye, ariko Imana yo yarabibonye. Amasengesho atuma ivyari bifutse bifukurwa. Erega Moridekayi aribukwa. Ni bangahe mumaze imyaka myinshi, hari ivyo mukora, hari ibintu byose gusenga nta kintu kimwe cyo kwibukwa. Ngire mbabwire, igihe cyose uzohagara imbere y'Imana hazoba kwibukwa. Erega ngire nkubwire, ntushobora kwegera isumba vyose, ishiraho. Ana yavuze ngo nishira hejuru, amen, nikura umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abakomeye, amen, nikura umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abakomeye. Ntushobora kwama muri audience n'uganza baganza, ntushobora kwama muri presence. Mbega hari umuntu yo kwama kwa son excellence agatahira ubunyezamu? Hari umuntu yokwama ku kirimba cha son excellence agatahira ubunyezamu? Ntawubaho. No kubw'icubahiro cha son excellence ntashobora kwemera ko ugumura ubunyezamu, ntibikunda. No kugira yubahe nyakubaho, uwama ku kirimba, uwama imbere yiwe aravuga ati uyu muntu abi imbere yanje, hari ibintu adasubiramwo, no kugira ni yubahe n'icubahiro. Rero Imana kugira ubwayo kubw'icubahiro c'Imana ugiye kwibukwa, kuko wama imbere ya son excellence, yumu excellence arutaba excellence bose. Hari umuntu aranyumva? Amen. Iyi minsi 40 wahagaze imbere y'Imana, ushobora kuvuga ati mbega yemuje ko ntabishobe. Ngire nkubwire basi, umunsi umwe Yakobo yahagaze imbere y'Imana, ryari rya mbere ahagaze, ariko umunsi umwe Yakobo yahagaze imbere y'Imana, amateka yiwe arahinduka. Amen. Ana yagiye ishiro, apfukama imbere y'Imana ishobora byose, ayifukamisha umutima we wose, asuka umutima we wose imbere y'Imana. Ishiro ariko asaba umwana, Imana yari bimukoreye. Niyo mpamvu birivuga ngo uwegera Imana wese akwiye kwizera kwiriho igahimera abayirondera. Burya gusenga ni kimwe, ariko ukwiye gusenga wizera ko iyo usenga ari Imana nzima. Amen. Nukarabe situation wamwo, nukarabe amatangazo akuraba, nukarabe inkuru z'icavu tuzikwerekeye. Barazi Moridekayi inkuru z'icavu yaraje kuvuga ivyete vyasinwe, amafaranga yatanzwe, ni nko bavuga ngo ibi nibi vyakoretse vyarangiye. Urazi hatangwa inkuru z'icavu ziraduca ivutu nyene. Mugabe yuri imbere y'uganza, yiri imbere y'Imana, hariho kwizina ikitangura gukoreka. Binjiye muri 3 jours sec, bariko basaba gusimana ngo ibagwanire ntibapfe. Mugabo kuko bari imbere y'Imana, kwizine travail kitangura kuba nka kujya umugore igiseke kibe gitanguye gukoreka, ivy'ibiseke bitangura gukoreka. Ngire ngwire ko igihe cyose uzoje imbere y'Imana uzizere
igiseke kizoba kiriko kirakoreka, hazoba hari igiseke kiriko kiraba, hazoba hari kuzini kirakoreka. Icaciye gikoreka ni giki? Mordecai aribukwa. Haleluya, aribukwa. Murazi inkuru, ico gihe Hamani yari yashizeho igiti kugira ngo abambwe yicwe, kuko yaravuze ngo kwica abayuda ni kimwe, ngo ariko yakwiye kubambwa. Bashizeho ngo abambwe yicwe. Mugabe caciye gikurikira ni giki? Imana ishimwe cyane. Icaciye gikurikira ni giki? Umunsi wo kubambwa, Hamani agiye gusaba, agiye gusaba ngo bamuhe Mordecai bamubambe nkuko nabo baragusabye. Sinababwiye iyo filme, burya nta kintu kiba batasabye. Burya turasabwa ikatwimana. Uwo mugore yari yasavye blessing. Nivyo nibone, sivyo umuntu yamvugishijweho, nivyo nibone. Kandi nyuma y'igihe ngiye guhamba umuntu ahantu, uwo mugore naramubonye. Uwo mugore yavuze ngo biragoye nibishobotse. Naramubonye, ndanamuramutse. Hama ringarukira ku munwa cyane ibintu cyaranda kuzi. Nahanagarukiye gusa. Ngire mvuge ndavuga nti yash, mpamva mbandanya. Kuko mba numva umuntu yoca yihana. Je mba numva nyene no mubwiza ukuri kugira yihana. Mugabo imwemu yaracarambira, urindira mubwiza ukuri bibaza ko atabibonye nyene. Cyane ndavuga nti reka ndeke ivya kameremere, reka ngarukirize gusa, hari ahantu ndakuzi. Ngarukiriza aho nyene. Rero birigo baradusaba. Turi kumwe ariko ntibaturonka. Amen. Amen. Nitwigera turonkwa, baradusaba ariko dukomeza kubaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Igiti kiramanitswe Mordecai ngo agira abambwe. Hama Hamani agiye kugirane kumusaba. Oni yamenya ko umunsi wo kumusaba ni wo munsi wo kwibukwa. Bantu b'Imana, umunsi wo kugusaba kugira ngo umwasa ashitse ivyo yateguye niwo munsi wo kwibukwa kwawe. Reka je ndatinya ko ari goye kwibaza ngo niko ndakunezereza. Nukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Umunsi wo kugusaba ngo umanikwe niwo munsi wo kwibukwa kwawe. Erega Hamani agishika ati umuntu umwami akunze bamugirira iki? Ati nta wundi muntu akunzwe atari jewe. Reka mbivuge neza. Akeneye impuzu z'ubwami, akeneye impeta y'umwami, akeneye farasi y'umwami. Kwera yari afise amafaranga, ntiyasavye amafaranga. Yasavye ivyo abuze icubahiro c'umwami. Muravyumva? Iyo bahamagara, iyo hinjira gakenye kandi canke hinjira umwe muri hano umwe hagati muri twebwe hano yacavuga ati akeneye ya parcelle, akeneye amafarasi imiduga, kwera ni amafarasi giye canke akeneye akazi muri presidence, muri palais. Ariko yewe yavuga ati nta wundi ninjiye, reka sabe ivyicubera ko indi yose rayifise. Asharavuga avuze umwami atumviriza. Hariho umugabo yangiriye neza atigeze yibukwa, genda ibikorere wa munyezamu. Yavuze uko nyene ngo wundi ahora kwirembo, Mordecai wo kwirembo, bari ivyo umukorera ivyo uvuze. Unkundire ndakubwire yuko ukwibukwa igihe c'Imana kigeze, aho uvuye n'amateka yawe ntabwo biza gukontrariya. Biramenyekana neza wo kwirembo akaza imbere nikura umuntu mu mukungugu ikamwicarika n'abakomeye. Ati genda umuhamagare umwambike ivyo nyene, umushire no kwifarasi wivuga uko nyene. Acara muterekaho ngo kandi wowe nyene ko yaravye ngo uguca utora mwe mu baganwa bakomeye ari bo bavuga. Ati niwe muganwa ukomeye genda bivuge. Ngo umuntu umwami akunze akoregwa ibi. Hamani yateguye umusaraba wo kuwambwa ko Mordecai agenda aravuga umuntu umwami akunze akoregwa ibi. Agenda aravuga amaruanje. Je ndibaza Mordecai ari kuri iyo farasi. Ragati nega mukama wanje. Kivyo twasavye atari byo duhawe. Duhawe amasifa, duhawe amaviews, duhawe amashi. Mugabo turiko turafa, hagati aho turapfuye.
hagati aho hari itegeko ry'umwami ritumara, hagati aho nkuko nawe hari ibintu bigushika ugati nivyo abantu barambwiye merci, abantu barambwiye ku kazi ko nkora neza, me harakenewe hano none nikuze turavugwa neza ko turi abantu beza gusemeye hagati aho abantu b'Imana hari ibibanza gukoreka bikabera itapi, kandi Imana ni Imana ya processus, ni Imana ikora bukebuke. Hari ibintu Imana idashobora kwihuta ngo igusukire, ibanza gushiraho kwibukwa, hakaba elevation, hakaba kumenyekana, kugira ibindi byose biza ari tapi. Haleluya. Uti none icyo nasavye Imana sico nabonye. Amen. Angire mvuga umuntu umwe ndamwihoreye. Amen. Eko umuntu yari je umunsi umwe twari dukeneye uburyo bwinshi, twari dukeneye uburyo bukeye mu nzu. Hamwe haratse umuntu arashibira ararira gose, ariko acagira surprise. Iyo surprise arahamagara Betsalera ati ndabira Pasteur ndamukubitire surprise hatari. Acaze n'ikigato, ariko sicyagine muheruka kubona ico ni cyake. Aza n'ikigato kinini cyane. Acaze n'amashugwe menshi. Aje kuvuga merci. Ikigato kinini n'amashugwe menshi aza kuvuga merci. Hama uhereye kuri Betsalere wenyene ngo Pastor, iki sico twari dukeneye. Hari kuza agafuko k'umuceri ngaha. Dushitse muhira ngo igatira ryoshe ngo mugabo yari keneye isosi. Imana irashobora kukwitegereza ikabizi ivyizo gukorera. Haleluya. Amen. Ikabizi ivyizo gukorera, ikavuga ati ibindi ni petit problème nzobirangiza. Haleluya. Nimukazire mwidodomba mubonye ivyicubahiro, kuko ivyo musaba bihwanye n'ubukene bwanyu n'inzara yanyu. Imana nayo babona nk'abakomeye. Haleluya. Bigirazi kuvyitwararika. Nimugasabe nk'abashonje, nimukidodombe nk'abashonje. Haleluya. Rero Moridekayi ahejeje avuye kuri ya farasi y'ubwami, aca asubira kwizamu. Hari umuntu anyumva? Avuye ku ifarasi y'umwami aca asubira hehe? Kwizamu. Kuko igihe kitari bwagere. Haleluya. Reka dusimbe ku murongo wa nyuma niwe tugiye gusengeramo. Esteri n'umurongo nakunze, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusome Esteri 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Oya, twotangura kuri Esteri 8 manu b'Imana. Esteri 8. Haleluya. Icace gikurikira Moridekayi yahavuye abambwa mu gishingo ca Amani yahavuye abambwa mu gishingo ca Moridekayi. Kuri uwo munsi nyene umwami Asewurusi agabira umwami kazi Esteri ugo gwambani, umwami w'Abayuda. Hatangura gushima, hatangura kwibukwa, agasubira gushima. Amen. Iminsi 40 irangiye twibutswe, hama dushimangirwa. Amugabira ivy'umuprince mukuru arangije, maze Moridekayi aseruka imbere y'umwami nkuko Esteri yavuze ico bapfana. Iyo umaze kwibuka ugashimangirwa nta ubwoba buca buhera. Aca aravuga ati wa mujuifu ni kuze wanje, kandi najewe ndi umuyuda. Iyo Imana yagushimangiye ubwoko ntibukora. Iyo Imana yagushimangiye intara ntikora. Iyo Imana yagushimangiye hasisme ntikora. Iyo Imana yagushimangiye etirisme ntikora. Abantu b'Imana turakeneye gushimangirwa, kuko ab'Imana yashimangiye ntibigeze babona ubwoko bwabo.
ab'Imana yashimangiye ntibigeze bamenya ko ari abirabure mu bihugu by'abanyamahanga by'abazungu. Ab'Imana yashimangiye iba yagushimangiye. Imana ishimwe cyane. Amen. Tubandanye. Umwami aca yiyambura impeta iyo yari yaratse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri ashikiriza Moridekayi urwo rugo rwa Hamani, amuha na autorite. Haleluya. Gushimangirwa kugeza aho aba-esclave bahabwa empire. Reka tuje kuri 7:12 ku murongo w'indwi. Ku murongo w'indwi. Haleluya. Aho hantu ndashaka tuhaje. Nuko umwami bantu Imana tukiraho ndashaka basubira inyuma gato baje kuri 4 basi verset 4. Nigihe Esiteri yasupriye umwami amaze guhabwa ivyo byose acabwira umwami ngo ndi n'agahinda. Bantu mwese mwibutswe mwamana ubuhinda. Bantu mumaze iminsi 40 mugumana ubuhinda bihere. Dusubira inyuma. Aha mwasomye. Umwasi w'Abayuda aricwa. Moridekayi ahabwa ikibanza cy'Amani, ahabwa kuganza. Uretse umwami w'abami yaganza ya Sewurusi wa kabiri yari Moridekayi. Ariko Hamani n'Abasiteri rero burya abantu bafise abantu barushe niyo baruhutse ntamenya ko baruhutse. Bama bikanga, uwakenyeye ikanga gusubira gukenya, uwabuze ikanga gusubira kubura. Urashaka kwibaza hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, yikubita imbere y'inyundo ziwe amwingingarira. Arasubira arabasha ngo akureho inama mbi zagiwe n'Amani umwagagi n'imigabo we yari yagabiye. Mwami ugasura ukarira ugakoma induru. Tubandanye ku murongo wa 4. Nuko umwami Sewurusi yishe umwamikazi Esiteri na Moridekayi. Iri jambo niryo ngire nkubwire ndangirizeho. Atehe nagabiye Esiteri urugo rwa Hamani, nawe Hamani bamumanitse ku giti ahowe kwimbira icobo Abayuda. Umva araje aravuze ngo bya byete biracasirikira. Erega mwami nubu baracantuka ku kazi. Erega mwami, erega mana nubu ibiciro biracazimbye. Erega mana nubu turacara ubupfuvyi bwahebwe. Erega nubu baracaduhiga baraturondera. Umwami wa Sewurusi umwami w'abami aravuga tumvirize. Nagabiye Esiteri urugo rwa Hamani. Hamani bamumanitse ku giti aho kwimbira icobo ubwoko bw'Imana. Ku murongo w'8 verset 8. Tubandanye iyindi mirongo iri imbere. Nuko ico gihe. Haleluya. Ku murongo w'8 bashize. Amen. Amen. Igikurikira n'igiki. Nuko ico gihe. Nuko niryo nshakasha. Amen. Niryo. Ku murongo 8. Nuko namwe nimwandikira Abayuda uko mugomba. Birumvika. Ukwiye kuja imbere y'Imana uzi ko ufise intsinzi. None Satani ntiyatsinzwe. Yambuye ububasha. Bikorose 2:15. Yambuye ububasha abafise inkomezi ababamba ahibonekeza. Niyo mpamvu abaturondera bose kudutanga no bataturonka kuko baramaze gutsindwa. Igiti twari kumanikwaho Yesu yarakimanitswe hanirwa ivyaha vyacu, hama twebwe tukugwa kuri co. Satani we yamaramaye niwe yatsinzwe, kandi kugeza no munsi ya Marika yaratsinzwe muri Abundant Life Church, aratsindwa arumigwa. Hari umuntu karanyumva yaratsinzwe arumigwa birenze urugero. Mu muryango wawe usubiza amaso inyuma, yaratsinzwe arumigwa. Mu rugo, mu ngo zacu yaratsinzwe. Mu mashure yacu yaratsinzwe. Mu buzima bwacu yaratsinzwe. Ibisigaye umviriza, namwe nimwandikira Abayuda uko mugomba, mubandikire mu izina ryanje. None autorité ni muyifise, namwe ni muyifate. Muraciriza baturoze. Okay, fine. Riruhore cugwana.
mubandikira uko mw'izina ryanje mubidomeko ikimenyetso c'amaraso ya Yesu cyo ku mpeta yanje kuko icanditswe cyose mw'izina ry'umwami w'abami suribuka Yesu Kristo niwe mwami w'abami amen kitadomwa ata muntu ashobora kugihindura ariho zigituma zariko zirasha mu nda ngo December irageze kuko December ari umunsi wo kwicwa le 13 December ari umunsi wo kwicwa bariko barasha mu nda ngo December irageze kunezererwa ubuzima barababaye ngo December bati ni mubikore ku murongo wa 10 ku murongo wa 9 nuko ico gihe abanyamabanga b'umwami barahamagagwa hari ku munsi wa 23 ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivan bandika ivyo Moridekayi ashinze ku Bayuda bavyandikira ivyegera vy'umwami okay turasimvye ku murongo wa 10 nuko Moridekayi avyandika mw'izina ry'umwami Hasewurusi abitera ko ikimenyetso cyo ku mpeta y'umwami arungika intumwa izo ntumwa zijana ya makete murazi ko amarayika baduga bamanuka ku bwacu akoreshwa ibikorwa vy'umwami muri ayo makete umwami yemerera abayuda bari mu bisagara kuja hamwe ngo bigwaniri Yesu yarabirangije Satana akakuvogera ubunebwe tu ntabwo ari bibiri yuzi uri umunebwe haguruka ugwane biravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso ibi ntivyanditswe muri Ancien Testament vyanditswe muri Nouveau Testament abo tunigana saba inyama n'amaraso tunigana nimwe mu mbiza ahantu ho mu kirere ibisigaye twambare i ceinture ukuri twambare ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza twambare ukwizera tama dufate inkota y'ijambo ry'Imana hama dusenge mu buryo bwose bwo gusenga mwigwane umwami ngene yavuze umwami yaciye avuga ngo itangazo abashaka gutera abayuda mu bivemwo kuko nibo bashizwe hejuru orende itangaze abagujwanya ku kazi abagwanya diacre hagarika niwagira shigwa hejuru abagwanya business ya Papa Beni Papa Celeste hagarika abagwanya Pasteur Yedidiah hagarika oya haguruka mwigwa no musiri mwari mukwiye gusinzira mwari kurara murakwita amabox amen haleluya be tugeze he ku murongo muri ivyo vyete umwami yemera abayuda bari mu bisagara vyose kwirema inteko haleluya ngo bigwanirire bageseza boza kubatera bose mu moko yose yo muri ivyo bihugu babice babahonye hamwe n'abana babo n'abagore babo ndo bisigura ngo nta santima urakubura ku murongo wa 12 kandi ivyo bize bikorwa ku munsi umwe mu gihugu niwo munsi w'13 w'ukwezi kwa-12 turi muri December urazi amashikanwa yatanze kugira ntimushike muri December hari umuntu abizi murazi amashikanwa yatanze kugira ntimushike muri December murazi amashikanwa yatanzwe kugira ibintu byose ntivyavanse byose mubona biba gutyo mukibaza ngo ntivyafire mu mwema ubu rero turigwanira tumaze kanje twigwanira uno munsi turabasiribanga i December turinjira ro 31 December mu ntsinzi kuko turigwanirira umuntu wese ararindira itangazo ngo haguruka ngo Imana ngo irabinumishije ureka kubugira ubunebwe sha Imana yacu c'est l'Éternel des armées natwe ntituba abasivile turabasirikare amen nuko bimeze Imana ibahezagira